Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA ari kumwe n'ivyegera vyiwe banyacubahwa Dénise NDADAYE na Cyriaque NSHIMIRIMANA hamwe n'abandi bakenguzamateka yarifadikanije n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste NDAYISHIMIYE hamwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi banyacubahiro batandukanye mu gikorane c'imisi itatu c'amasengesho mpuzamadini catunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD kuva kw'igenekerezo rya 19 gushika ku rya 21 Nzero no mwaka ku murwa mukuru wa poritike Gitega. Mu banyacubahiro batandukanye bitavye ico gikorane twavuga nk'umukuru w'Inama nshingamateka y'u Burundi, umukuru w'Inama nshingamateka yo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, Umunyamabanga Mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, umuhuza w'abarundi, abashingamateka, abagize leta y'u Burundi, abarongoye imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko mu Burundi, n'abandi bene gihugu isinzi bari baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ayo masengesho yari yatunganijwe ku civugo twishimikije ubwizigirwa twambitswe n'Imana twubahiriza umwene gihugu wese. Urufatiro rwayo narwo rukaba rwari ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 14 gushika ku 19. Zimwe mu mpanuro umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste NDAYISHIMIYE yashikirije ku munsi wa mbere w'ico gikorane yahamagariye abarundi muri rusangi gukora ibikorwa vyo bakura mu bukene. Yasavye abarongoye abandi kwiyibagira bakirengagiza ivyiza vyari kuja kuri bo no kubahiriza umwene gihugu mu kumutunganiriza ataco barinze gusaba. Yabasavye kandi kutitwaza igihagararo ngo bahonyore ku bandi, gukoresha icubahiro bafise mu kugirira impuhwe abandi n'ibindi. Ayo masengesho yari yuguruwe n'inkuka y'imisa yasomwe n'umwongere wa diocese nkuru ya Gitega, Musenyeri Bonaventure Nahimana kuri paroisse Saint François d'Assise mu Magarama. Mu nyigisho ziwe, Musenyeri Bonaventure Nahimana nawe nyene yarashimangiye icivugo c'ico gikorane aho yasavye abarongoye abandi eka n'abandi bose kugira inyifato yo kubahiriza bose muri vyose.